Kasubire kubaramutsa no kubakaze mwese abanywanyi bacu muri ko murakurikira amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza nanone n'umwanya w'amakuru wagezweko ariko aravurwa irya nino. Rano makuru rero turaza kugushikiriza amakuru yose yatandukanye yoba yavurwa muri politike, inkuru zivurwa mu butungane, zivurwa mu mutekano ndetse n'izindi zose ziba ziriko ziragaruka ko turaza kugaruka ku makuru yose ariko aravugwa ngendanya gushikiriza ingingo imwe ukwayo. Nimba utarafyonda kuri subscribe wabanza ugafyonda ko kugira turaje twibanira mu makuru n'ibiganiro mwene nk'ibi mba niko ndagushikiriza. Turagaruka ku vyatangajwe na Perezida wa Congo Felix Tshisekedi, akaba yavuze ko azobonana na Perezida Kagame w'u Rwanda ndetse anabonane na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Turaza kubigaruka ko mwidonido turabe ivyo Perezida wa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo Felix Antoine Tshisekedi ahejeje gutangaza ku kubonana nabo ba Perezida bomi kuvuga u Rwanda n'u Burundi. Hari n'andi makuru atandukanye avurwa mu bisata bitandukanye nayo ndagenda ndayagushikiriza uko ngenda tubana mu makuru n'ibiganiro tuba twaguteguriye. N'umurwi w'abamenyesha makuru bakorera irya nino, ayo makuru bayatohoje bakayaturungikira naje nkatunganya neza yagushikiriza mu buryo buramvuye. Tugaruke ku nkuru iriko iragarukwa ko cane kubirabana n'ukuntu Perezida w'u Rwanda, wa Congo ndetse n'u Burundi bagiye kubonana, ariko ivyo bikaba vyatangajwe na Perezida wa Congo Perezida Tshisekedi arateganya guhura na Kagame ndetse na Ndayishimiye bidatevye. Perezida wa Republika ya Congo Iharanira Demokarasi Felix Tshisekedi akaba yatangaje ko mu gihe ca vuba tegekanya guhura na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame n'u Burundi Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye mu gihe ca vuba. Uyu mukuru w'igihugu akaba yabitangarije ikinyamakuru Le Soir co mu Bubiligi ubwo yasozeraga igihe categanyije co kuba ari muri iki gihugu kuri uno wa 16 kwezi kwa gatatu umwaka w'2022. Mu minsi 10 Perezida Tshisekedi yaramaze mu Bubiligi yakorewe operation y'umugongo, no kuvuga ko yabazwe kuko rero yari yaragiye yo kwivuza. Akaba yemeza ko abaganga bamwitayeho bihagije kandi ko ubu ameze neza nubwo azobandanya kwambara igikoresho gifata amagufa mu gihe atarakira neza. Perezida Tshisekedi akaba yabwiye umumenyesha makuru ko bivanye n'ubugwayi atigeze avyaza umusaruro igihe amaze mu Bubiligi, atanga ikizere ko azosubirayo. Gusa kubijanye n'akarere Republika Iharanira Demokarasi ya Congo iherereyemwo, uyu mukuru w'igihugu yavuze ko yipfuza kuba igicumbi c'amahoro n'iterambere. Iharanira rero akaba ategerezwa gukorana na bagenzi we kugira bagarukane umutekano. Mu kwiharanira akavuga ko ateganya guhura na bagenzi be b'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Akaba yagize ati mu gihe ca vuba nzohurira na Perezida Kagame muri Jordani mu kwezi kwa kane, je mu Burundi mpure na Perezida Ndayishimiye. Ndashaka ko aka karere ko mu burengero kaba igicumbi c'amahoro n'iterambere. Mu vyo avuga rero azoganira ko nabo bategetsi hakaba harimwo uburyo imitwe yitwaje ibirwanisho ikomoka muri ibi bihugu yorambika intwaro, yorambika ibigwanisho nk'uko n'imwe ikomoka muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo ikomeje kubigenza. Ati ku banyekongo gahunda yo kurambika ibirwanisho, gahunda yo kurambika intwaro yaratanguye kandi turategekanya kugirana ibiganiro nabo vyega bose kugira ngo iyi gahunda tuyongerere imbaraga. Ku mitwe hitwaje intwaro y'abanyamahanga, ndashaka ko iki kibazo gikemuka mu bufatanye bije no muri gahunda y'akarere. Hari nk'urugero umuhari wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'u Burundi FDLR igambiriye guhungabanya u Rwanda, yomi ikorera ku butaka bwa Congo, ntabwo iyo tugomba kuyemerera. Perezida Kagame na Tshisekedi bakaba baheruka guhurira mu Bubiligi mu kwezi kwa 12 ku mwaka w'2021 ubwo
bo n'abandi bayobozi bakuru bagiranaga imyiteguro y'inama y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'ubumwe bwa Buraya. Perezida Ndayishimiye we akaba aherukana na Tshisekedi hari ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'2022 i Kinshasa, ubwo rero yari yitavye inama y'akarere yiga ku mahoro, umutekano n'ubufatanye. Ivyo rero akaba ari vyo nakubwira ku kubonana kwabo ba perezida. Mu bindi biriko biragaruka ko cane nga mu gihugu c'u Burundi, tugaruke ku nkuru irabana n'abanyonga tukutuku, amapikipiki n'amakinga mu gisagara ca Bujumbura. Hari inkuru iriko iravurwa aho ingingo yafashwe n'umushikiranganje w'intwaro wo hagati bavuga yuko ari ingingo ntabanduka. Bamwe rero bakaba bibaza aho abagiye canke se abankiwe gukorera i Bujumbura baba bagiye kwerekeza. Igihe rero yishura kuri ico kibazo, Daniel Jas Ndabirabe arongoye inama nshinga amateka y'u Burundi akaba yasavye ahubwo ko abantu boterera ubundi buryo bwotuma amasanganya agabanuka mu gisagara ca Bujumbura, aho kuvuga ngo ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano ngo butenyenye nk'uko we yabitangaje. Akavuga ko rero we atariko muri rusangi abibona. Mwibuke ko hasigaye iminsi 3 ngo iyo ngingo yo kugabanya uburere amakinga, amapikipiki n'amatukutuku vyahora bikoreramwo mu gisagara ca Bujumbura izoja mu ngiro guhera ku igenekerezo rya 21 ku kwezi, no kuvuga ku munsi wa mbere w'indwiza. Akaba rero ari ivyo byagiye biravurwa, ariko nko mu ntara ya Kayanza ingingo heruka gufatirwa amakinga, amapikipiki n'amatukutuku harabo iteye amakenga. Nk'akarorero ku mugoroba wo kuri uno wa kane, umukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi Daniel Jas Ndabirabe akaba yagiranye ikiyago n'abadandaza bo mu ntara ya Kayanza. Kimwe mu bibazo rero yabajijwe nicerekeye ingingo heruka gufatwa yo kugabanya uburera amakinga, amapikipiki n'amatukutuku vyakoreramwo mu gisagara ca Bujumbura. Umwe mu badandaza bo mu Kayanza akaba yagize ati hariho ibintu biriko biravurwa vy'amapikipiki n'amakinga n'amatukutuku, mbega ko mbona vyafasha abantu benshi kugira ngo baronke kibasahiriza, mwateguye iki ku buryo baronka ubundi buzi, kuko dufise amakenga ko bazobidugana mu zindi ntara, turabona ko ubusuma buzohava buba bwinshi. Twarumvise ko ingingo ari ntabanduka. Ivyo rero akaba ari ibibazo bimwe n'abandi bagiye baribaza, ariko nyene Gervas Ndirakobuca yavuze ko ingingo ari ntabanduka kandi ngo abantu nibarindire ingingo ibanze ije mu ngiro, ibibazo bizoboneka mu nyuma bikazotoregwa inyishu, ibibazo nyene bimaze kugaragara. Ico nico noba ndakubwiye kuri ivyo vy'amakinga. Nayo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye niwe agiye kurongora inama iraba ivy'amahoro n'umutekano y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika muri uku kwezi kwandamukiza gutangura. Na makuru yemezwa na Willy Nyamitwe aserukira Burundi muri iryo shirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika. Turakeje rero umukuru w'igihugu akaba ari we kuri ubu agiye kurongora iyo nama y'amahoro n'umutekano mu bumwe bwa Afurika. Ku bindi biriko biragaruka ko cane turavye vyagiye biratangazwa mu bimenyesha makuru bitandukanye, tugaruke ku nkuru ivurwa mu Rumonge aho bamwe mu banyagihugu bo ku mitumba imwe birabagora kwivuza. Amavuriro mato mato amwe yo mu ntara ya Rumonge ni mu bumanuko bw'u Burundi ngo ntagira ibikoresho n'abakozi, ayandi nayo yagumye mu muhango ntiyigeze yubakwa. Bikaba rero amakuru ava ngaha avuga ko amavuriro mato mato 2 ngo niyo yubatswe muri iyi myaka iheze ku mitumba ya Mwange ndetse na Murambi mu mazone ya Kizuka na Buruhukiro komine n'intara ya Rumonge. Naho biruka ariko izo nyubakwa izigera zikora, abanyagihugu bo kuri iyo mitumba bakaba bavuga ko bibagora gushika ku yindi misozi baja kwivuza. Amakuru ava mu gisata c'amagara y'abantu mu Rumonge akaba avuga ko ayo mavuriro matoyi uko ari 2 yubatswe mu gihugu cari mu bihano bijanye n'ubutunzi. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ntibwashoboye kuronka ibikoresho n'abakozi
bigenewe ayo mavuriro, niko ayo masoko atomora. Abanyagihugu bo ku mutumba Busebwa muri zone Gatete nabo baridoga bavuga ko bafyatuye amatafari ahiye, begeranya ibiti n'amabuye kugira ngo hubakwe ivuriro iryo, bakaba rero batararikubita ijisho muri ako gace gushika n'ubu. Hafi ya zone Gatete ivuriro ritoya rya Gitwe muri zone Buruhukiro naryo ni ritoya cane ku bw'abanyagihugu, bakaba bavuga bati dusaba ko ryagurwa kandi inyubakwa zaryo zigasanurwa. Iryo vuriro ryakira abantu bake kuko ari ritoya cane, niko basaba. Amasoko mu gisata c'ubuvuzi mu Rumonge aremeza ko ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu buzi iyo myitwarariko y'abanyagihugu. Amavuriro mato mato amwamwe azovugururwa hamwe uburyo bwoboneka. Abajejwe intwaro bo bakaba basaba abanyagihugu kudatakaza umwizero, bati ibisabo vyanyu bizoshikanwa kubo vyega, niko bahumuriza. Ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge abanyagihugu barashima isanurwa ry'ibitaro vy'intara, ariko bakagaya ko kugira ngo uvurwe bikiri ikibazo. Amasoko kuri ivyo bitaro aremeza ko abakozi bavyo bafise ingorane nyinshi zijanye n'ikoreshwa ry'amafaranga, ivyo bica bituma ibitaro bidakora neza. Ayamwe mu makuru yaragezwe yavuga cane nga mu gihugu c'u Burundi, ifuza kurejwa amambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mbwene nk'ibi tuba turiko turagushikiriza. Urafyonda kuri subscribe dushize kengurice gushikira mu bambere bihe vyiza kuri mwese, n'ivyo ndabipfurije.